ava yuko rero uvuga ati ubu ni nko gutegura projet umuziki ubu kwinjiramo ni nko gutegura projet banza utegura ati fisiki abasani urashaka kuririmba n'indirimbo ifise ivyumviro ryoshe ifise ibiki mugabo ntiyagira higushikana kubera iki abasani barabaye benshi abicira abasani umva barabaye benshi ubu rero kugira ngo umuziki wa utera imbere vyihuse inoti Natasha niwe yivugiye ati umuziki atamahera avyumva umuziki atamahera urumva ni nko guta umwanya avyumva ni nko guta umwanya ni nko gutakaza umwanya uti rero ugombye kumbwira ko Dramati na D1 atamahera canke oya imyumvirize ivyo ngiyangara kubwire rero okay D1 respect vraiment arazi kuririmba bro usajitse areka marira ibintu vy'amarira kuturiza vraiment juste oya ubu ni gihe cyo kwitamporiza vraiment quand même nawe ni kwiraba dukakora ibintu bifise poem dukakora ibintu bifise poem tukitamporiza amo juste gusa ikindi naco nobwira ntuze Dramati nawe vraiment bro courage ntucike intege gerageza ntuco ubona ngo urahejeje bandanya aho nyene kuko abantu bavuga ati ngo yitamporize ngo funga na madame ngo fuma madame ukavyumva ikindi cyose n'umwanya wacu mugabo uje kuraba itamporize yaje kuruta madame fizo honye n'uravye mane indega yigira nk'ibisi zo kumusara ibyo nibisanzwe na lorero hari epoke indega yayifata bivate nk'ikinga imukura kwa Serge rimushikana mu kinyinya igenda gwe ikintu kimwe muri batatu muri legende mu bisanzwe twukwikije amategeko twokwemera ni loriro drama nuze D1 nawe gerageza ntugumuririmba nk'abantu uze nk'aba Christophe Matata nk'abandi dugo gwego rw'umuziki urushire hejuru urabe bantu uze barimba gute eske indirimbo ziri ku gwego nizihe ibintu vy'amarira vraiment il faut itampoliser uti rero ngiye yuko uti D1 nta mafaranga ati muri iteka music nta mafaranga bafise nuko imana urimba marira urimba marira na noti na noti we hagati ya Fizo basi reka nidige reka nihekenye nta kundi abumva basi nitwe abo bitwa ngo na baragende Fizo Satubi na Loriro mwa batatu ninde mu legend Fizo man haragira wasanga ati Loriro yasohoye ibi bitwa album tukiruka tugenda kuraba ati album ya Loriro tukabona ba Fizo nabatambye muri Loriro Fizo barimo bavyumva barabatambye biwe hari indani bashanera bavyumva je mu bisanzwe ku bantu bari aha mu Burundi udutukuyemo bakidumu bandi vraiment Loriro no muri legend Youth Media TV. Yabanwanyi bafanzi musanzwe mukwirikirana ubwami bwa Youth Media TV. Rimwe kabiri gatatu ntitwama twabataye buri munsi twama turi kumwe umuntu wese agerageze kwinjira kuri Youth Media TV kabiri gatanu karindwi kugira ngo ushishikare kwirabira bishasha biguma bitrendinga kwiyo channel kugira ngo ntibize bigucike tukaba tugusavye ntiwibagire like comment subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bishishikare kugushikira hanyuma muri kano kanya turi kumwe na wa mugabo nyene yama yadutwengeje cyane kwitwenza ubusa kwitwenza wangu agasura kanje karatwengeje agasura kawe karatwengeje kwere kuko ibyiwawe ntibyoroshe cyane kwa mugenzi wa Moses Chimamanda umufanzi wiwe umukomediye Chimamanda uno munsi turi kumwe na wa mugenzi wa Chimamanda cyane avuga yuko ari umufanzi wa mbere ivyo bita mu Giswahili kindaki yani mfanzi kindaki yani wa undani turi kumwe hano uno munsi tugomba twicare tuganire kimwe bibiri bitatu kugira ngo tumenye aho amakuru ageze ahi ivyo ku social media bigeze kuko n'umuntu agerageza cyane kwinjira mu bintu vye bica ku social media ivy'abaririmbyi ivy'abaprofete bagwana na Chimamanda bakwegana amashati ari oya ico ntubeshe ntibagwana ahubwo Chimamanda sembeza kuri bo kuko ntibamwishuka rero hanyuma turaguhaye kaze kugira ngo ushobore kwibwira abafanzi ba Youth Media TV kabiri gatanu indwi kugira ngo bakumenye bongere bakumenye kundi gushasha turaguhaye kaze murakoze cyane kuba mwongeye kunyumvira ko kuri Youth Media TV mbo ku mazina yanje ni Shimimana Deni batazira demo mother demo friend demo father
c'est moi seul fierité mbo juste ndumva nta bindi norenzaho Okay. wenda ikiganiro gitangura. Okay, hano muri kano kanya mu bwami bwa Youth Media TV tukaba turi kumwe na Deni umugenzi wa Deniza hano kugira ngo dushobore gufatikanya ikiganiro. Deni, uno munsi jewe nari mfise ivyinshi nashaka kukubaza mugabo muri ivyo vyinshi za kukubaza bikeya. Deni, hano ndazi yuko usanzwe ukurikirana cyane ukoresha internet cyane. Uno munsi jewe nashaka tuvugane wangu ku bintu bijanye n'umuziki ndundi. Ku bintu bijanye na ba Big Fizzo, ba Start B, ba Mkombozi, ba Bifesi. Uno munsi je nagomba kabisa kubera ko hariho ibintu bincanga kubera je kenshi mba nibereye mu kazi kanje ka misi yose, urumva bica bingora ukuntu nshobora gufata umwanya wo kugira ngo nshobore gukurikirana ibikorwa byabo n'ukuntu imiziki yabo iri kuragenda. Wowe usanzwe gukurikirana imiziki y'ikirundi, uno mwanya uri kuraraba ku mbuga ngurukana bumenyi umuziki wacu mu Burundi wobugeze Ambo mu bisanzwe mu Burundi novuga ko ata muziki uhari. aya Ambo nta muziki uhari. dufate umuziki ni wa Davido, ba Diamond, ba Juste Rikiba. abo nibo baririmbyi. Uyu munsi novuga ati bafise imiziki. None gute rega jewe mana ijyo yisi. Ibyo Burundi ni hatari. Ni gute ushiye kumbwira? Je umva nkuko bisanzwe. Je ndakurikirana benshi abiyita kara bastare b'umuziki mu Burundi. We Fizzo so musane kweli. Ambo rindira no gushisimbira kuri Fizzo usimbire kuri ba. Kubera ko arahitinze. Biratangaje kuba wumva arasohotse nk'amafishe ngo kanaka ngo ageje muri Bruxelles gukwita show. Mundi mwaya ngo visa zabutse. Ngo byumva. Bwace muzo wumva ngo kanaka geraje muri Dubai gukwita show ngo visa zabutse. We. Uko byumva. Ko cifite none. Waza kumva ibigane byabo bitwa ngo n'abastar bagagaruka ngo ikibazo dufise ngo nuko ngo bisaba ngo ministeri jejwe iby'imico n'akaranga sivyo ngo banka ngo kugira ngo nibaje hariya babaha iyo visa ngo kaca baherayo n'uvugo n'ubustar wowe umuririmbyi witwa ko umustar urakivuze nko kuri izo shoshe eske nko ngaho wenyine desha avyumva Mugatwe ko twakurikirana. uri tworo tuntu niyo ministeri kuravuga ntavyakubwiye umva wenyine watangiye ngo ni kubera ngo kunuko kameme Mugahane iwacu mu Burundi turafise abastar. nta bastari bahari Turafise abastar. kuko aba bastari bahari nk'ubu uza wumva bafari pupa ngo bari muri Paris kubita show stade bakuzuza uza wumva ngo banaka ngo bagiye muri Bruxelles uza wumva ngo bantuze ba Burna Boy ngo bari muri London stade yuzuye abantu babuze bahonyuranye no ku mitwe kuko byumva kuri ba star naye mu Burundi turaciga kuko urinze uvuga yuko ngo barakwiyumvira ko ngo agwaheviza guko cyuherayo no gusare bo buhagaze. Mugabo rero turavye na hane iwacu mu Burundi turafise abastare kuko ndavye mu minsi heze Fizzo yari pari mu Bufaransa hari ibiteramo yarimwo yari yafunitse ibiteramo ubwoko ki. None wewe uri kurakurikirana ntubona raba nka Fizzo baramutumira mu biteramo bikomakomeye. Fizzo raba mu minsi heze yari gukora ibiteramo mu Bufaransa. Mbwira nk'igiteramo yakoze gikomeye mu Bufaransa. Mane none bro ufise nk'amafaranga nibyumva ufise amafaranga uragenda ushaka. Je juste nko mu minsi nkukurikiranye nka Fizzo numva ngo arasohotse igihugu wagiye gukora ibiteramo nibyumva nta giteramo ndabona yagikora nk'umustar nk'umuntu yitwa mu legend ahubwo ibintu bazarivugisha utujambo tw'uburofa ngo aba legend ari umuntu yavuze ati Burundi aba legend bahari ndamushigikiye nabahari bana we rega mbiza nakubwire mbiza Fizzo ugo mubwire ko atari muri legend nta buri legend Mukombozi nta buri legend nakiriko ajeje no muri legend araza gukora ibiteramo mu Rwanda none nawe ndaguciye ubakomeye ukurikira Chimamanda nawe ushana uciye ubakomeye nawe ndiko ndavuga uri umujurnaliste nibaza yego je reka rero ugabanye ubukomeye rero okay ubwo ntuyiga umukomeye sivyo sindagucire ukurikire ntuze Chimamanda mu bisanzwe Fizzo kuba yosohoka ngaho igihugu none mu myaka iheze baroriro barasohoka ugaza ngo bari muri London bari hehe ndavyumva nta masho akomeye nkajya bantuze ba Fally Ipupa bakubita ba Burna Boy wa Diamond naye bakubita bayogena ni nkuko najewe ndifate nko ngaha mu kinyinya ho basho agenda muri karaoke bakamagaza agenda kuririmba rero Fizzo na aja mu karaoke mu bisanzwe n'ukuri nta nibaza murambabarira nkika telefone yanje bivaye n'ibifurufuru byinjiyemo nabyumva nibaza hari basi nkizo concert wowe witwa ko ari concert
amaze gukubita concert yinjiyemo n'abantu 200. wewe Fizo uvugisha ukuri 200 ahubwo ndamututse muri France. igihumbi. Fizo muri France yarafunitse man nuko mubwire ko bari bamutumiye ku rubanza rwa birthday rero inde byoshika rega simaka babikamere byose barahisha bimwe bimwe barahisha bimwe bimwe. Fizo umuhungu arutura Fizo umuhungu nani byagucana nakubwira umujournaliste ntiwinjiye muri comedy yego mwese ndiko ndinje oya ndiko ndavuga je mvuga ibyo ndakubwira ukuri bisigura ngo mu bisanzwe Fizo ko yosohoka akaja muri Paris iki niko namwumva ngo yagiye muri London kwita show ndavyumva yuzuze stade nkazi za Burna Boy bahuzuza ndavyumva bisigura ngo mu Burundi turaciga umuziki turaciga ndavyumva urwego rwo kwita ngo za ba Diamond bandi nuko ni turarugerako. Okay Dennis rero kwitwa legende udashoboye kuzuza na stade Intwari iyi stade Intwari uri hanze y'igihugu na legende ugufise Dennis byumvikane rero wewe usanzwe uri umufanzi w'umuziki wo hanze nturi umufanzi w'umuziki w'u Burundi. Umviza je ndakubwiye ati umva mu Burundi turaciga kuririmba turacicira inzira ariko raba nka Stati B no muri genda agaze gusara ntwenzamo Stati B yarabazama ngo hari filma ambari by'ama award ngo filma ambari filma award bamutumye harimo ba Diamond harimo ba Burna Boy ati nkuko kweri ubusi umwijogonyoro kwe Ngusi kwihekenya. Ukimbe ngo kukura hekenya muri kwihekenya. None Stati B ntiyasekuye Burundi. Abuse ukira. Ariko umujye nawe mu bakomedi nda. Ndiko ndabaza kugira ngo shobore kumenya kubera ko turavye bagenda bijogonyoro kugira ngo kwiha iminsi. Bazi urazi gituma umukene atiyahura. Ni kwiremesha teje nzoro. Nikambi kabarera ku giti. Umve. We nakubwiye ati gabanya comedy. Urumva comedy. Navyumva musanzwe nuko birateye isoni kandi biramaramaje none kuba wumva yuko uri umustar ukaza kuri afisha ngo ngagere gukira show ahantu kanaka nawe nyene byo ukabi confirmati nibyo muyima ngo visa yabutse banse ngo ari byose ngo batwimvira yuko utugiyeyo navyumva twosha duherayo umva none mu Burundi hari umuziki twovuga. Okay Dennis turiko turaraba hano mu Burundi je navuga yuko ku ruhande rwanje ndafise abaririmbyi nashobora kuvuga ko ari legend b'u Burundi duhereye kuri Fizo tukagenda kuri Mukombozi Bifesi urabona Bifesi yaragiye arafunika Dubai bro bije ni ibintu bisanzwe muga yarafunitse mviriza ne visa ya Dubai ubatanga ni ukwezi nibaza ntavyo nzi kubera sendajayo ndashika Dubai ndaharorera kuri televiziyo naco bashobora gutanga y'ukwezi bije urashobora kuronka nk'umujama nkawe ufise amafaranga ukambwira ati wa mujama wa Chimamanda Moses navyumva reka ngirene nawe ndamuzana i Dubai nkaje ukavuga ati tugiye kugira ikiganiro i Dubai gusa biciye kuri wewe byose ukamenya urabyumva mu bisanzwe i Dubai rero sikuvuga ati ngo na Dubaiste babayo gusa hari abo barundi hari abanyarwanda bumva ikirundi none ugira umbwire iyo show yagiye gukubita rero yitabiwe n'abarabu gusa nibo bari bahari. Okay none ngire mbaze none igihe Bifesi agiye i Dubai yagiye ku ruhande rw'iwe canke yoba yarungitswe n'igihugu igihugu reka abantu ushira ku imitahe rega mwe mushabuhombye igihugu rega abantu ushiye kuraba ati umuntu ngira ndamushiye ko amafaranga ejo azogaruka nka Diamond nubwo bufata igiga cya Tanzania bakakimushirako mu misi 2 abagarutse ubwo nubwo busitari. Okay hanyuma reka turetse Bifesi reka twongere tuduge nundi musane nobona ko muri genda kandi abikora neza cyane hano mu Burundi ndavye havuye Bifesi hakava Mukombozi hakava na Fizo hariho D1 nawe nyene yo muri genda D1 arakora ibintu yasinde mu comedy D1 mane ibintu ariko arakora n'ivyiza we ntavyo urabona agakora iki D1 ushira abantu amarira mviza ari indirimbo gusa nakubwira ikintu kimwe niyo numwe ko twiga kuririmba hari indirimbo ushoye kuririmba vraiment navyo hari indirimbo ushoye kuririmba niko fati none uyu agiye asubire ba Christophe Matata agiye asubire bande navyumva n'indimba yeze gusohora amarira navyumva
amarira ngo aramfukamira nanjye ngapfukamira uwo nkunda akameme oya namwe zamuragerageza muhakanovera kigiye Okay, none turiko turaraba. Okay, turiko turaraba. Haraherutse gusohoka indirimbo z'abasani babiri batandukanye kandi kugeza no munsi numva ari zo ndirimbo ziriko zirahitinga mu gihugu cy'u Burundi. Sinzi ko wowe usanzwe kwikena ibintu bya social media ko no hanze y'igihugu zo ndirimbo zaba zimaze gushikayo. Turavye nk'indirimbo ya Dramati na D1. Izo ndirimbo zirateye uruhagarara hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. oya ntiziteye uhagarara ahubwo ikintu kimwe gusa ndakubwire Natasha niwe yivugiye ati umuziki atamahera avyumva umuziki atamahera urumva ni nko guta umwanya avyumva ni nko guta umwanya ni nko gutakaza umwanya uti rero ugombye kumbwira ko Dramati na D1 atamahera canke oya imyumvirize ivyo ngira ndakubwire okay nishoye gukompara irya ndirimbo ya Amarira na Itampolize oya aho ba wihenze kuko uravye Itampolize n'umuziki ubu no vuga ati ukugwego navyumva usomye Amarira none Amarira ni Amarira nyene ijya gusa urege ndirimbo y'Amarira irafasha navyumva irafasha mu bihe bikomeye navyumva nka Deni na Denise uva nk'ubu ya madame yari kumpemukira navyumva ababibuka nashange nko kurondera uwundi rubate uwundi nanje yari nyuma yaje ati igihe wamfukamira nanje nafukamira uwo nkunda ubwo byumva irafasha Itampolize nayo Itampolize yo iri kugwego nkigiye cyasho maje utitampolijemo nozanga mabage abandi barayarana okay none ndumva yuko wewe umengo uri umufanzi cyane wa Dramati sindi mufanzi wa Dramati gusa kimwe shaka kukubwira umuziki urana umuziki ni mitahe avyumva kuko urana dufate nka Dramati Dramati yaritse kuvate ngo amafaranga yo gukora umuziki ngo yakuye kuri YouTube ngo agihuya haya Dramati arafise aba superviseur Dramati man none ko atana management ayo afise abajama bagenzi biwe ko atana management afise Dramati ego nituvugana cyane cyanke nituravugana cyanke ngo amenye cyanke je ndamumenye Dramati deja no mu mijima bisigura hagira afise sponsor ku bantu baba mijima biwabo bari akote yiwe ibyo reko uravuga urabihamya cyanke niminwa y'abantu bro la musique ya Dramati vraiment uti rero mbwiye yuko uti D1 nta mafaranga ati muri Iteka Music nta mafaranga bafise nuko imana urimba Amarira nta noti nta noti we Barwanyi bayifemedia urimba Amarira nubwo nta noti no musi turi kumwe n'umukomedi umwe wa hatari wese umukomedi ndiko kubiza ukuri urumva urimba Amarira D1 vraiment ndagufana kandi urazi kuririmba bro urazi kuririmba muga ukirimba Amarira oya nukuri none ikibazo ngombe mbaze none nkijya Amarira nka Diamond yumvise umva hariyo korabo yo mu uti rero Dramati no munsi hari hose yakora korabo Dramati ujya rero nubwo mbeshe wowe umufanzi cyane wa Dramati oya si umufanzi sana wa Dramati ndiko ndakubwira rero ikintu cyose yabona ikintu kireka wayo muziki n'umutahe okay umva je ndeze kukubesha je nabajije ikibazo uri koraraba muri Iteka Music ubwo mumbwire yuko atamafaranga baba bafise yuko ubwo mumbwire yuko atamafaranga bafise yuko bashobora gushira ku mitahe D1 gusumba Dramati mboye sindabizi byo no bambeshe mugabe ikintu kimwe icyo ubona urakivuga uravye vraiment clip video yiga ndirimbo Amarira audio yenye na Amarira na video ikiba Amarira nyene uravye nitiri mu bihe by'Amarira turi mu bihe byo kwitampoliza bro kame kwitampoliza ibihe by'Amarira twabi n'ibintu by'aba Christophe ngo ndavyibuka nk'iki amagaga mukobwa ndagowe udusubize muri zo poke bro okay turi raba style z'abapeti bo muri Nigeria umupeta kubita indirimbo imwe none ikibazo mugabo ikibazo ngombe mbaze ubu numva ukuntu uri kuravuga Dramati ndumva mu barigenda wewe uhava umwemera Dramati ubisanzwe ariko araduga kandi yoba ari ku nivo y'abarigenda canke ntarahashikira no kwashikira narahashikira kuko umulegende zokwemera navyumva uzosohoka igihugu navyumva
agazoshobora kuza basi dufate nka Falipu nibaza nka Falipu ba Falipu byumva agazoshobora basi no kuzuza basi nka stade Ntwari basi okay none turiko turaraba ari hanze y'igihugu ariko apana mu gihugu iwacu okay rega hari abandi bacavuga ati ngo Fizo legende ngo gihe ngo yakubita indoro yawe mu Rwanda imbere ya Son Excellence Paul Kagame sade yari yuzuye wari umunsi mukuru ni cyayi giteramo cya Fizo bari bamuhamagaje sade president niyo yarari okay urabona nk'ubu turiko turakurikirana ku mbuga ngurukana bumenye turavye umuziki wa D1 na Dramati turabona Dramati ubu ariko arashika ku ma views hafi 6,000 ya tuvuge yuko rero urumva afise abafanzi basanzwe bamaze kumukurikirana hafi 600 ibihumbi 600 kameme sorry ibihumbi 600 dufate none nk'uyu amaze kuba afise abafanzi ibihumbi 600 dufate nko mu minsi nka 11 cyangwa 12 vyumvikane yuko kwero uyo atohava harugwa mu baragenda ibyo ni bisanzwe ibyo ni bisanzwe man umva nk'abantu mu bisanzwe renda kubwira ikintu kimwe ubujene n'amavyuzi ni ibintu bitandukanye ni ibintu bitandukanye urumva ikibazo no kubaza kwanza hagati ya Fizo basi reka nidige reka nihekenye nta kundi ndabumva basi nitwe abo bitwa ngo na baragende Fizo Satbi na Lolilo mwa batatu ni mu legende Fizo man wewe numva ko bwabona uri umukomedi no si umukomedi Fizo honye n'uravye mane indega yigira nk'ibisi zo kumusara ibyo ni bisanzwe na Lolilo hari epoke indega yayifata bivate nk'ikinga imukura kwa Serge yimushikana mu Kinyinya igana ko ikintu kimwe muri batatu muri legende no mu bisanzwe twikwikije amategeko twokwemera ni Lolilo gute Lolilo ndibuka muri epoke umuziki ndabyumva umuziki yacurira agenda zikubitira za London hariya ndabyumva haragira wasanga ati yasohoye ibi bitwa album tukiruka tugenda kuraba ati album ya Lolilo tukabona ba Fizo nabatambye muri Lolilo Fizo barimo ndabyumva barabatambye biwe hari indani ba Chanel ndabyumva je mu bisanzwe ku bantu bari aha mu Burundi udutukuyemo ba Kidumu bandi vraiment Lolilo no muri legende ndabyumva umujende vraiment kuko yarakoze ibikorwa nuko gusa igihe n'umucamanza urumva kandi n'umucamanza ati henda kandi atisubirako bisigura ngo uyu munsi uraronka uyu munsi ukabura uyu munsi uramenyekana ejo ugasanga nturi kuramenyekana mugabo rero dukurikije rero ibintu ingene byagiye birakurikirana mu by'ukuri rero muri legende kandi rero ingorane kandi y'umuziki w'Uburundi naho kudasohoka igihugu kutagira kure uzohera kundi sindiko ndafana Dramati cyangwa ngo mvuge D1 nabi oya D1 ndamufana na Dramati ndamufana gusa ikibazo uhere amarira nafukamira uwo nkunda iki mwanze gushika mwisho uravyumva ngo ndi mushaka izoje muri Kenya ngo ndi mushaka izoje muri Tanzania nabashaka mugabo ugurikirana nka Dramati muri Tempolize hari ivyongereza vanga vamwe popo ngo tambe ibikibiko gatitire kuri kimba kaje hello baby umwana aranyereza ni youth urumva aravuga ivyongereza yeje ndabati n'umwana bije ni sawa umuzungu afuma afata kanu ka mbere hello baby the police akumva basi police je nkaje numva police kubera nakuze numva police niko byumva nk'ivyo birafasha biratuma indirimbo igira ku rwego gusa icyo niko no saba ugaruka biko rirumva mu bintu vya muziki d'abord kwanza nuzura ati ngo banaka ngo na rega abo bagira promotion nabo bakeneye inoti naza guposti azoza kugira promotion y'ibintu naronke inoti azogiye byashe ni ibizo bimumariye iki ushaka i promotion ni noti na vya service ngo ndugu yangu nisaidie ngo bitugane woya promotion ni noti ibyo kare waraza wumva ngo ni ku radio indirimbo yakwiga ngo ivuzwe utanga inoti gumivuzwa navyo gumivuzwa ni noti sasa bro uje kuririmba ngo ndazi kuririmba yego ndazi kuririmba none kuririmba kwawe gufatishwe ni iki baza yo kuririmba rawe banza witonde iyi simba ya my poke ya ba Diamond bagenda muri studio wazumva nk'umuntu muri studio yo nakurazi kuririmba reka ndagufasha navyo oyu babasani baragwiriye
ubu abasani urashobora kuririmba n'indirimbo ifise ivyumviro ryoshe ifise ibiki umugabo ntiyagira higushikana kubera iki abasani barabaye benshi abitira abasani umva barabaye benshi ubu rero kugira ngo umuziki wawe utere imbere vyihuse inoti umva rero je ndakunda ntuze umujournaliste wo kumukubita ntuze Mr Gaël niyo gukunda kwivanga ibintu by'impoemo uravyumva bisigura ngo ibintu byose bishiyemo impoemo urumva bishiyemo impoemo uravyumva apara kuza kuko hajya muri la chambre iri vide urumva iri vide c'est-à-dire nta bukomezi bifise umugabo imwe impoemo umva bifise ubushobozi bisigura ngo umuziki sans money mu cyongereza mu giswahili bavuga ngo pesa amafaranga umuziki atama aho ubu ntakaje umuziki atamafaranga nukuri nawe wikuraje ushaze ngo amado twese amado turayafise umugabo kubera manque d'argent navyumva ntabwo biko byadugeza navyumva ava yuko rero uvuga ati ubu ni gutegura projet umuziki ubu kwinjiramo ni gutegura projet banza utegura ati fisiki mugabo jewe ikibazo nkafise ni cakindi nyene ugomba kumbwira yuko Dramati yo bafise amafaranga gusumvya D1 ambo je nakubwiye umva deja nuze D1 afise management sivyo D1 afise management mugabo Dramati nka management afise uravyumva akora ku giti ciwe mugabo ntibisigura ngo byose niwe avyishoboza oya afise sponsor hanze mon frère tuze kuzeka kuguhendana byinshi rero urabizi vya Dramati oya byinshi aho bukurandenganya ndiko ndakubwira gusa afise abantu nyine soko kurenganya mugabo numva ukuntu uvuga yo ni vie privée y'umuntu gusa hari ibintu nawe ukoresha ubwenge logique ubwenge Imana duhaye ukabukoresha ukavuga ati vraiment bivaye na video akora bivaye n'ingi bikorwa akora afise ama sponsor abamwegereye niyo bamufasha bavuga ati don petit urafise don idon yawe kandi niyo yagarira ngaha reka tugusponsorize numva bakamutamwe imitahe ikibazo ngere mbaze uravye nko ku mitahe baba bashira kuri Dramati n'ibikorwa yo bakora urabona yuko byo babinganya canke imitahe akoresha n'ibikorwa akora urabona yuko ibikorwa ari byo byiza gusomba umutahe akoresha nukuri umutahe n'ibikorwa akora biko imeme nivu uvuga ati rero abamufasha babandanya ahubwo bakomerezeho ahubwo muhe mind nawe asohoka igihugu agende gubita ama video kujya ba Diamond bava muri Tanzania bakaja kugira video muri Amerika kugira ngo ibintu bigume bitera kurundi gwego hanyuma gatoyi ndiko ndakurikirana ndumva yuko uri umfanzi wa Dramati kuko ndumva ko ku gwego uri kuramuvuga ko ndumva yuko kabisa umufanzi wewe hanyuma kandi ndakunda nibikorwa akora sawa hanyuma uri kurakurikiranya sawa kiravugwa nizahe ndirimbo Dramati yo bamaze gusohora wumva yo havaza ku presenta mu makungu kugeza ubu ambo afise nka madame byo legishida za Dramati ndiko ndakubwira sikindi nuko we yakaririmba urese gusa ijya yarimbanye na MB Data ijya na Vovod nabyumva nayo nyine ntibaza ntihebwinjiye muri music yaraki gipima tereka mpime ari kuvuga tereka mpime nabyumva yego narumvise aririmbye Kirundi mwenga barimbye Kirundi gusa nabyumva mugabo nkurikiye izi akiri muri Band Boy nkarabi ya madame yagiye avanga ibyongereza navyumva ibige navyo birafasha muzungu afuma yumva kaya kantu akakagira mugabo rero ndumva yuko wasiguye birebere kuri Dramati mugaje rero kugira ngo navyumvise no kunyurwa nanyuzwe mugabo asanzwe badukurikirana ku Youth Media TV hariho ico boshobora kumva uri kuravuga mugabo kugira ngo bibanyura ugasanga birabagoye canke Dramati ugasanga Dramati ndazi kino kiganiro ategerezwa kugikurikirana nicahe ikintu cyo mwemeza yuko muri kumwe na Dramati kitwereke kugira ngo tucumve uje ndabereke iki hariho akantu gashobora kuvuga hariho akantu ashobora kubwira Dramati nawe akumva yuko muri kumwe ibyiwe bitaguca ku ruhande gaducishirize ko gatoya imanega gusa kimwe gusa no kubwira nawe ati je Dramati ndamukurikirana sawa kandi ndamukunda akora neza ikitwemeza yuko umukurikirana katubwire nyene cisha ko twumve rero ndirimbe indi umva
ni hahandi rero iterambere kugira ngo tuzoribone bizoba bigoranye. Uyu munsi umbwiye ndirimbe indirimbo usabye ni ya Dramati kuko tumbwiye ati ririmba yiwawe kugira ngo sawa none ikiganiro turagiheza none rindira gato iyo umuntu mukunze bisigura ngo urandika ukandika rufaso yiwiwe kugira ngo yerekane ko umukunda. Numva hari amajwi ya bamwe uza wumva bakurikirana ba Burna Boy barimba kuya kwa Burna Boy sadi baba bamwize ko ati uyu muntu rufaso aririmbamo vraiment irambe uyu wambwiye ati ririmba nka kurya ntuze nimba umufanzi wiwe tweka kantu gatuma umufanzi wiwe umva iyo byari byoroshe mwakurimba indirimbo yiwe umva ni indirimbo yiwe nyene. Mugaba kumva ati kweli sawa sigwawe basi umwanya tukiri ngaha manzo tubwira ko ka Dramati hanyuma niyo twaza guhereza nakakiwawe kaza oya twemeze juste ambo juste madame lisofanye shira ko twumve oya nari umuririmbyi nari umuririmbyi mugabo pfa gukubita ijwi ry'igihana basushire mu gikunga uko riza nuko nyambo umva ushaka ati uko biri kose nimba uririmba muri uko nyene uririmba muri ucura muri rukere muri ruka uko nyene yego shira ko twumve kabisa kubita nimba ari madame canke itamporize byose turavyumviriza nta kibazo kabisa. Itamporize iranyereramo ni icongereza gusa shira kuri madame rero madame nayo ingene itangura yego shira ko nubwo ko baka amasegonda 3 karahagije kabisa nawe nyene ukurangura kwi oya nta kukugora erega ko muryohera Dramati man Dramati kabisa ko muryohera ari kuryohera gukarengerwa nyine okay sawa shira ko kamwe twumve kandi ejo yo kurondera ugazoshobora kumufasha korabo abafanze n'ikintu shira ko ureke kudutevya ya duhe maniga duhe turombe shareka bambo sinzi kuririmba uri doctor unerushinga guma mu mishinga buke shalere nk'abasoba nkashira amakenga yo sabarushaka emuga kunumva none yaririmbwe na Dramati mugabo ukoze bisovye bya Dramati sha nico gituma numva bo batipuri kurabirukako kuko numva ko urafise kandi kantu karyoshe reka kabisa mane none dufate muri kano kanya ndumva ko Dramati umuzi kandi na Diwane ndumva ko umuzi ko gatoyi Dramati wo ufise taniye contact nawe Dramati nta contact ntivuga gusa none ba Michael Jackson twabakurikirana batatu ubu we nufana Barca kandi abaye kinye bose mutazopfa muhuye no gura mutazopfa muhuye mugabo ufise vyemvira byo kurondera Dramati kugira mu ushobore kuganira mbose ni ibintu simple no umurundi nka jewe yego n'ubundi nabikubajeje nzi yuko ari umurundi mugenza muri tuvuga ari gusa atangiye kugira bya bindi bya reve bya zandimi za hari oya mu bintu ndamukundira Dramati si umuntu agara cyane kandi si umuntu agara ni jambo rimwe nta kugara na bukebuka afise Dramati n'umuntu ari simple aganira n'umuntu wari we wese je ndanzi ico kintu ndakimuzi ko rero sinzi ko nawe rega ndabwire umuntu wese ni abari simple bivana naka navyumva si ifite stress y'amafaranga ntumwereka amafaranga umwanya nakugarako navyumva adafite stress y'amafaranga kandi nawe utamurondera ko amafaranga nakugarako nyine muraganira umva ibintu byose bivana naka abona ikari cyo yokuronkako nakugarako ibiki nuko juste ya Dennis reka tugushimire cyane turumvise byinshi cyane kubijanye n'umuziki wacu mu Burundi hanyuma ndazi ejo hirya yejo naho uzoba wamaze gusesangura ibindi byinshi kugira ngo dushobore kumenya ivyibyina umuziki wacu w'u Burundi hanyuma nkaba nifuze kuba no gushimira mugabo tutararangiza nagomba ushobora kubwira utujambo tubiri canke dutatu abanwanyi basanzwe bakwirikirana Youth Media TV hanyuma cyubwira icyo ubwiye Dramati numvise ko ari we damdam juste oya gusa ugwaruka ruko rurazamuka mu muziki rwose ndabafana D1 respect vraiment nazi kuririmba bro gusa juste arakamarira ibintu vy'amarira kuturiza vraiment juste oya ubu nigiye cyo kwitamporiza vraiment quand même nawe ni kwiraba dukakora ibintu bifise poem dukakora ibintu bifise poem tukitamporiza amo juste gusa ikindi naco nobwira ntuze Dramati nawe vraiment bro courage ntucike intege gerageza ntuce ubona ngo urahejeje bandanya aho nyene kuko abantu bavuga ati ngo yitamporize ngo funga na madame ngo fuma madame
ukavyumva ikintu cyose n'umwanya wacu mugabo uje kuraba itampolize yaje kuruta madame biya rero kujya gumute uduza ziga ijya ngazi gumuduza n'iyindi uzoduha izo birengeye kuri itampolize baravuze ko babostinze ivyo ntavyo nzi nibangagiwe na YouTube yiwe okay byumva ntavyo nzi nibangagiwe na YouTube kandi nibisanzwe badamone ku munsi barunzu za miliyoni nabo barapostinga none okay uravyumva ivyo nibangagiwe hama nkaba ndamusaba ati bro courage mugume mutera imbere mudekuvra ibintu abandi abasaza bitwa ngo abalegende batadekuvye drama nuze diwane nawe girageza ntugumuririmba nk'abantu uze nk'aba Christophe Matata nk'abandi dugo gwego gumuziki urushire hejuru urabe bantu uze barimba gute eske indirimbo ziri ku gwego nizihe ibintu vy'amarira vraiment ifo itampolize abanwanyi ba Youth Media TV uno munsi twari kumwe n'umuntu akunda Dramati cyane ati nubwo yorazwa mu bitaraga kama amaraso ngo batamwongereza amaraso ya Dramati arumva yuko yohava shikayo hanyuma kuri mikoro mwari kumwe na Mr Joel hanyuma tukaba twari kumwe na Denilso inyuma ya kamera twari kumwe na Nizi bye bye Youth Media TV.